harageze yuko abantu bumva yuko ivyo gufina vyaheze. Hariho abahora bibaza yuko turiko turafina. Ndetse ibiganiro vyacu muherereye hirya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye mu karere k'ibiyaga binini, kandagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wowe wumviriza ibiganiro vyacu uherereye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Kuri iri genekerezo tukaba tugarutse ngo tugushitseko amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Nyuma y'umugambi twaraye tubabwiye ngaha kuri imbonesha kure imwe rudende ya Burundi News TV, twarabwiye ko Generale Arenguiyome Bunyoni yarungitswe mu mujyi wa Dubai nyuma yuko humvikanye amabanga akomeye cane ko Generale Arenguiyome Bunyoni agumye mu gihugu c'u Burundi yoteza ibibazo mu mugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, none ibintu birahejeje gukomera cane mu gihugu c'u Burundi. N'amakuru y'agacamutwe avugwa ku wahoze ari umushikiranganji wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi Generale Arenguiyome Bunyoni, none biravugwa ko ahashikiye mu makungu yoba yatanguye umugambi wo kugambana kandi yari yasinye ko azoja akora ivyo yabwiwe n'ubutegetsi. Uburundi burafise ibibazo bikomeye cane nyuma yuko turonse amakuru tuyaronkejwe n'umujenerali akomeye cane akorera mu biro vy'umukuru w'igihugu. Harumvikanye ko General Arenguiyome Bunyoni kubera ari we azi ivy'urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza, none ibintu birahejeje gukomera cane mu gihugu c'u Burundi. Ariko nanone amakuru avugwa mu Burundi biravugwa ko General Prime Niyongabo ari we yoba ari mu mugambi ukomeye cane wo kuba yaragiye muri iyo dosiye y'ubugambanyi bukomeye cane nyuma yuko General Arenguiyome Bunyoni yavuye mu gihugu c'u Burundi avuganye n'umukuru w'igihugu amabanga akomeye cane. None General Prime Niyongabo ni we yagiye yingegeje mu mugambi wo kugambanira umukuru w'igihugu. None General Arenguiyome Bunyoni yoba yafashe ingingo ikomeye cane yo gutangura ubugambanyi nyuma yuko bari bateguye ko bazobesha abanyagihugu ko Arenguiyome Bunyoni yoba yajanywe kwivurizwa mu makungu. None ibintu birahejeje gukomera cane, turaza kubigaruka ko mu makuru yacu ido nido. Ubugambanyi bukomeye cane ariko amakuru turonka mw'ibanga ntangere arahejeje kudushikira, vyose turaza kubigaruka ko mu makuru yacu ido nido. Abamenyesha amakuru bacu bakorera nga mu gihugu cacu c'u Burundi babandanije mu gutosora izi nkuru, vyose turaza kubigaruka ko mu makuru yacu akomeye cane. Kuri ubu ngubu rero inkuru itangaje kandi ikomeye cane mu gihugu c'u Burundi, biravugwa ko ibigwanisho vyatanguye kugurwa. Ni nyuma yuko General Arenguiyome Bunyoni atanguye umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bivanye na operasiyo yari yarungitswemo n'ubutegetsi bw'u Burundi mw'ibanga rikomeye cane. None ibintu vyaba bihejeje gukomera cane. Igihangange mu gihugu c'u Burundi Pascal muramuzi, yahoze arongoye umugambwe CNDD-FDD guturuka mu mwaka w'ibihumbi 2012 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2015, aho hakozwe amabi menshi cane. None ibintu birahejeje gukomera cane, inkoho ziteye ubwoba zoba zaguzwe nyuma y'urugendo rw'umushikiranganji wa mbere wahoze arongoye muri iyi ntwaro ya nyen'icubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu amagara yiwe arageramiwe, arafise ubwoba bwo gutembagazwa nyuma yuko akora operasiyo y'ubugambanyi ibihangange muri CNDD-FDD n'ibindi bitandukanye. Inkoho zo kurungika mu kiroberi gishasha cibonekeje mw'ishamba ry'ikimeza ikibira, ibintu birahejeje gukomera cane. Nanone vyose turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu ahejeje kudushikira. Mwarumvirije ko Reveriyano Ndikuriyo nawe yinkoye ku mukuru w'igihugu akaba atari kumviriza amategeko. Reka vyose tugaruke tubibashitsa ko muri aya makuru yacu akomeye cane. Imbonerakure ziriko ziribandanya mu gukora amabi, ariko umugwi mushasha wasohoye itangazo rivuga ko ivyo vyose ugiye guca ubifuta. Turategereje abanyagihugu ko turabe ivyo biriko biraja imbere mu gihugu cacu c'u Burundi.
Amakuru ava mu begereye ubutegetsi mu biro vy'umukuru w'igihugu avuga ko kuri ubu ngubu umukuru w'igihugu yoba afise ubwoba kumva z'uko Pascal nawe yafashe ingingo ikomeye cane, ibikoba biteye ubwoba biriko biramota mu gihugu c'u Burundi, kudeta taho yagiye, vyose turabigarukako mu makuru yacu akomeye cane, vyose vyatanguwe kurungika mw'ishamba ry'ikibira, turaza kubigarukako muri aya makuru yacu. Reka tubanze tuyatangurire ku njyane ziri mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Reverien Ndikuriyo arahanganye cane n'umukuru w'igihugu nyuma yuko yanse gukurikiza amategeko leta y'u Burundi yashizeko. Nimuvyumvirize. Benshi mu baturungikiye ubutumwa bavuga ko CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi woba ugiye gusenyuka nyuma yuko Reverien Ndikuriyo yibonekeje muri ibi bikorwa bitandukanye vyo gutangura imigumuko mu banyagihugu no kwanka amategeko leta y'u Burundi yashizeko umukono. Ibi vyose turabigarukako muri aya makuru yacu. Reverien Ndikuriyo yibonekeje ko yatanze grenade ikomeye cane ikorerwa mu gihugu c'u Burusiya nk'uko bitomorwa n'umwe mu bari mu mugambwe CNDD-FDD. Ivyo vyose vyaribonekeje kuri Reverien Ndikuriyo. Izo grenade zoba ari izije. Mwariboneye ko Reverien Ndikuriyo yakwiragije imyambaro y'igisoda kandi leta y'u Burundi yaravuze ko ata muntu n'umwe yemerewe canke arekuriye kwambara impuzu z'igisoda canke igipolisi. Ivyo vyose bikaba bivugwa ko vyoba ari ubugumutsi. Turabigarukako umukuru w'igihugu nyiricubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye yoba yafashe ingingo ikomeye cane canke yoba akomeje abandanya kuba yibonekeza nk'uko Reverien Ndikuriyo amuvuga. Mwarumvirije ko Reverien Ndikuriyo yumvikanye mu magambo mabi cane ku mukuru w'igihugu yo kuvuga ko ari igikanganyoni kandi ko atangiro. Ivyo vyose ko bizogera ibibazo ku banyagihugu. Reka tutangurire ku makuru yacu nanone muri CNDD-FDD. Hari umuntu akomeye cane muri CNDD-FDD, igihangange gihejeje kwibonekeza mu mabi akomeye cane, bivugwa ko coba kiri kumwe na Reverien Ndikuriyo. Shaban Nimubona amaze imyaka myinshi avugwa mu makuru y'ububisha mu ntara ya Muyinga, ahande y'uburongozi bw'imbonerakure muri iyo ntara. Shaban Nimubona ari no mu bajejwe intwaro nk'uko nanone kuko ni cifu wa zone Cumba muri komine Muyinga. Uyu ni cifu de zone arusha ububasha buramatari w'iyo ntara. Nta mutegetsi canke umunyagihugu adatinya Shaban Nimubona Muyinga. Abari Muyinga mwandikire canke muturungikire ubutumwa kuri email yacu mutubwire amakuru ariko aribonekeza aho, kubera yashikira ku bakomeye cane mu gihugu niho vyahera yigira igihangange mu gihugu c'u Burundi. Rubanda rudafise akaryo ko kwivugira rurarenganywa mu gihugu c'u Burundi. Ibi vyose bizoherera umukuru w'igihugu aragomba gufata ingingo ikomeye cane yo gushirako ingingo ikomeye cane ku bijanye n'ibiriko biraba mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Shaban Nimubona yamenyekanye cane mu gihugu mw'isekeza Safisha ryakurikiye amatora yo muri 2010. Incuro nyinshi yari cane yaravuzwe mu bikorwa vyo guhiga indongozi za FNL. Ishami rya Agathon Rwaso ryaranditse nanone muri raporo zitandukanye z'ico gihe zavuga ihohoterwa ry'abatavugwa rumwe n'ubutegetsi mu ntara ya Muyinga. Hari amasoko avuga ko Shaban yoba yaragize uruhara mu ifata rya FNL bafashwe n'igisirikare muri 2006 baca baricwa batabwa mu Rubuvu. Nanone ariko ico gihe ntiyari bwamenyekane cane nk'uko. Shaban ni ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza yaribonekeje cane. Izina Shaban Nimubona ryagarutse rwose mu madosiye y'abanyurujwe nanone mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza bakaca baburwa irengero. Ivyo bikorwa yabikorana n'abagize barazezwa nanone
iperereza mu ntara ya Muyinga. Muri ico kiringo kandi harabaye ibitero vyinshi vy'imbonerakure ku babanyi ba CNL baba bavuye mu manama no mu makoraniro vy'umugambwe wabo. Muri ico kiringo ca gatatu Shabani yarakomeye cane ku rugero ata mutegetsi n'umwe yomwubahuka kubera batinya ko yoba yavuganira na Perezida Nkurunziza. Ibintu birahejeje gukomera cane muri CNDD-FDD. Reveriyano Ndikuriyo nawe ariko aragumuka ku mukuru w'igihugu nyenicubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye. Aho Perezida Ndayishimiye aziye ku butegetsi imbonerakure umwanya wa mbere zaraturuye. Inguvu za Shabani mubona zasa n'izigiye kugabanuka. Ibintu vyahindutse cane Reveriyano Ndikuriyo atowe kuba umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD. Shabani yaciye asubira kuba igihangange kidakorwako. Ndikuriyo yashitse ashiraho urwego rwiwe rujejwe iperereza mu mugambwe. Urwo rwego rucunze abanywanyi ba CNDD-FDD nk'uko rucunze aho bita abakeba. Ubu ni abana ba CNDD-FDD vyogora kubera batamenya uwuca kubarega. Shabani mubona avugwa ko ajejwe nanone iperereza rya Ndikuriyo mu ntara ya Muyinga. Avugwa ko kandi nk'umwe mu ndongozi zitwa izo mw'irage rya Petero Nkurunziza umuhisinga mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni ukuvuga aba CNDD-FDD bavuga ko Ndayishimiye ariko arabicira ico bita system. Kuva mu 2021 Shabani mubona yaciye asubira bivurwa ko mu vyo kunyuruza abantu. Mbere yanyuruje harabayemwo abanywanyi ba CNDD-FDD nka Pastori Joseph Nsonzubwenge nanone yakuwe mu Ruzo muri komine Giteranyi na Ostage Miburo yakuwe ku murwa mukuru w'intara. Inyuma y'inyuruzwa rya Sinzubwenge Shabani nimubona ntiyatinye kuja kugirisha inama abanyaruzo izuba riva. Nanone ababwira ko uwuzosubira kuvuga ivya Joseph Sinzubwenge azoca afatwa akabisigura. Abaryango ba Ostage Miburo baritwaye mu gipolisi mbere n'imitahi yo gufata imbonerakure zikekwa mw'inyuruzwa ryiwe irasohoka. Iterabwoba ryaciye ritangura ku bapolisi n'abashikirizamanza bashatse gutohoza ivyashikiye Ostage Miburo. Muri Ntorante umwaka w'2023 muri komine Gasorwe haranyurujwe umunywanyi akomeye wa CNL yitwa Viateur Nzigo. Viateur Nzigo yakuwe mu gitanda muhira aho yari arwariye malariya. Yagiye abantu babona ku manywa y'ihangu. Ico gikorwa naco nyene caravuzwemo cane. Shabani mubona nta nkurikizi n'imwe yabayeho naho abategetsi bose muri iyo ntara babimenyesheje. Mufiyofu nyamakuru akomeye cane ahejeje kudushikira nga mu gihugu cacu c'u Burundi. General Guillaume Bunyoni yarungitswe i Dubai. Bagumya babesha abanyagihugu ko General Guillaume Bunyoni yoba apfungiwe mw'ibohero rya Gitega. None kuri ubu ngo ibintu birahejeje kwigaragaza. Biribonekeje aka kanya kuri rigenekerezo turonse amakuru akomeye cane avuga ko General Guillaume Bunyoni habonetse ububeshi bukomeye cane mw'ibohero ry'Igitega bavuga ko yoba apfungiwe. Mwarumvirije ko bonze kumutezurira kumvo z'uko abanyagihugu bari guca baratahura ivyabaye. None ivya politiki birakomeye cane mu gihugu c'u Burundi. Amakuru yo kwizera ariko aribonekeza kuri iyi Burundi News TV. Ibintu birakomeye cane, ubugambanyi kaminuza, igitero kiriko kirategurwa gutegwa ku butaka bw'u Burundi. Ni nyuma yuko kirobera gishasha gitanguye guhonyoza ibirenge vyaco kuri ubu butaka mw'ishamba ry'ikimeza mu kibira. Ibintu birahejeje gukomera cane, ariko nanone bikavuga ko General Guillaume Bunyoni nyuma yuko ashitse mu makungu yarungitswe n'amabanga umukuru w'igihugu nyenicubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye. Mwarumvije ko General Guillaume Bunyoni yarungitswe kuri iyo dosiye kumvo z'uko umutekano w'igihugu
woba wari ugeze ahabi n'ubukungu bugeze ahabi nyuma y'uko Kera Nkurunziza umuhungu w'umuhisi Petero Nkurunziza afatiwe ingingo ikomeye cyane nyuma y'uko nawe yari yagerageje kugandagura umukuru w'igihugu ku igenekerezo rya 28 Gitugutu mwaka w'2023 birahejeje gukomera cyane. Ivyo vyose reka turiko turabandanya mu gukora amatoza ku vyerekeranye n'izi dosiye ziri mu gihugu cacu c'u Burundi. Abamenyesha amakuru bacu bariko baratugirira amatohoza, inkoho zitandukanye, indege z'intambara ziratanguye kwinjira muri iri shamba, abanyagihugu baturaniye nk'uko bariko barabibona vyibonekeza ikibira. Ibintu vyose birahejeje kuba bibi cane mu gihugu c'u Burundi. General Prime Niyongabo biriko biravugwa ko ari we yoba ariko arashiramwo amabisi. Vyose turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Pascal wahora arongoye umugambwe CNDD-FDD nawe yivanze muri ivyo vyose biriko biribonekeza, niwe ayoboye operasiyo. Ibintu birakomeye cyane mu gihugu cacu c'u Burundi, turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Murazi ko umuntu adafise akaryo ko kwivugira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ahezwa kandi akanyegezwa amakuru akomeye cyane. Abanyagihugu benshi ntibari bafise aya makuru ajanye n'uburyo Arengiyome Bunyoni ariko arakorerwa operasiyo. Twarabeshwe kenshi ko Arengiyome Bunyoni agwariye mw'ibohero Igitega. Vyaravuzwe cane ko Arengiyome Bunyoni yoba yanze gutezurirwa nyuma y'uko ngo yari yasavye ubutungane ko bwomufasha akavurirwa yidegemvya. Igihugu capanze politiki ikomeye cane, none kuri ubu ngo ibintu birahejeje kuba bibi cane nyuma y'uko General Arengiyome Bunyoni aciye ahinduka nyuma y'uko yibonekeje yashitse ku mugambi wiwe. Abamenyesha amakuru bacu ariko baratugirira amatohoza, turaza kubibashitsa ko muri aya makuru yacu ni mu kanya nyuma y'amatohoza. Iyi ni Burundi News TV.